Nongeye kubaramutsa irigira kandi inshuti bakundwa b'umwami dusangira urugendo n'isezerano byo kuja mu ijuru. Ya mahoro namanda bipfuriza imisi yose, amahoro ava ku kwakira Kristo Yesu no kumwimika mu mitima yacu nk'umwami n'umucunguzi, amahoro ava ku kwihana no kureka icyaha tukabaho ubuzima bushasha bwo mu buryo bw'imwemu bwo kwera no gutungana no kugororoka buri munsi. Ayo mahoro niyo ndabipfurije abane namwe azigame kandi aramire ubugingo bwanyu n'imitima yanyu. Uyu n'umunsi ugira ndwi, umunsi dusozereye ko inyigisho zacu tumazemwo imisi ndwi tuganira ku by'icaha n'ububi bwacu. Kuri uno munsi wa nyuma ikigwa turangiriza ko kiravuga ku buryo bwiza bwo kunesha icaha. Guhera ku munsi wa mbere twaraganiriye ku caha ico arico. Umunsi ugira kabiri turaganira ku bwoko butatu bwo gucumura n'uburyo bwiza bwo gutunganya. Umunsi ugira gatatu tuganira ku kutihana bo n'ingaruka mbi zibiri z'icaha. Umunsi ugira kane tuganira ku kwihana k'ukuri n'ikimazi cako ku mukristo. Umunsi ugira gatanu tuganira ku kungene kwamira mu vyaha ari akaga gakomeye ku mukristo. Umunsi wa gatandatu ariwo uheruka twaganiriye ku by'icaha conona mu bugingo bw'umuntu yagikoze mu misi yose akimarana ataracihana. Uno munsi wa nyuma turaganira ku buryo bwiza bwo kunesha icaha. Cyo cya Kristo ntabwo ari ubuhinga bushasha mpemu yaraheruka kubura, kandi sinicagezwe gishasha canke ibwirizwa rishasha ndakuzaniye. Ariko Yesu avuga gute? Umuntu wese nimba agomba kunkurikira ngo agirene yiyanke yihebe hama yikorere uwiwe musaraba abone kunkurikira. Hari ibanga rikomeye mu kwiyanka no mu kwiheba. Wiheba wowe ubwawe n'ibyawe byose, hama ugakunda Kristo Yesu n'ibyiwe byose, hama ukamukurikira wihanganye. Kuko mu guheba ibyawe ugakurikira ibya Kristo hari amarushwa n'intambara nyinshi ucamwo kubw'ibitero biva ku mugwanizi. Mugabo kubyihanganira niko kwikorera umusaraba hama ugakurikira Kristo Yesu. Paulo nawe rero yongeye ko akandi kabirya ngo umukurikire unezerewe. Umusaraba uraremeye. Umusaraba Yesu Kristo aduhamagarira kwikorera uraremeye cyane gose kandi urananiza. Mugabo Paulo aravuga ngo ntiwiganyire ariko unezerwe. Nimba hari ikindi wowe ukeneye mu rugendo urimwo rw'agakiza, nimba uremerewe n'uwo musaraba, nimba unanijwe n'inzira uriko uracamo kuko irimwo amahwa, ibyo ugomba bimenyesha Kristo Yesu mu gusenga no mu kwinginga bifadikanije no gukenguruka. Ariko wirinde ntukore icaha, urindire wihanganye inyishu ivuye kuhoraho. Imana dufashe cyane. None rero teme y'uno munsi iravuga ngo mu bansi bacu batatu, Satani, isi bo n'umubiri, utugwanya ni umwe gusa ariwe Satani. Isi n'umubiri byovyo ni ibyuririzi gusa. Rero nesha umubiri wawe uganzwe na mwemu yera, niho uzobasha kunesha no kurandura ibyaha byose. Iki kiza gisobanura neza ryabanga ry'ukwiyanka. Ntushobora kwiyanka no kwiheba ukiganzwa n'umubiri. Oya, ahubwo niwamara kwiganzura ku mubiri na kameremere kawo, n'isi uzoba uyinesheje n'ibyayo byose bihenda amaso kandi biyobya. Aho rero kwiyanka bizogushobokera. Hama umaze kwiyanka uba wemeye neza kugururira Kristo Yesu, nawe araza muri wewe akaguha mwemu wiwe yera. Uwo niwe asigara kuyobora kandi akurongora, kandi abarongorwa na mwemu yera ntibazimira kandi ntibayoba, kandi abo uburinzi n'ubutabazi bw'uhoraho Imana buri kuri bo. Nawe bizogushobokera kandi Satani azoguhunga. None rero umubiri wonesha gute? Nico tugiye kuganira ko kuri uno munsi, kuko niwanesha umubiri uzobunesheje isi. Niwanesha umubiri n'isi, Satani akugerageza cye mu mubiri no mw'isi uzobumunesheje. Intambuko yose uzogenda utera izotuma wiyegereza Imana. Mu kunesha umubiri bizotuma uronke umutaho ukomeye wo kunesha isi. Mu kunesha umubiri n'isi uzoburonse umutaho ukomeye cyane gose wo kunesha Satani, kuko uzoba wiyegereje Imana bikomeye. Mbega ugejeje none muri no rugamba? Nico kibazo kumbere numva no kubaza. Yesu Kristo akumfashirize cyane. Irigera kandi ndabahe kaze mu kiganiro cyacu ijambo ryo munsi. Kuri mwebwe ari ryambere tubana, kino kiganiro ni kiganiro civuga butumwa gitunganywa kandi kikongera kigashikirizwa na mwene so mugakiza iradi ndiho kubgayo. Kaze twishimikize amajambo y'Imana.
turasoma amajambo y'Imana dusanga mu cete Paulo yandikiye ishengero ry'Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 13 n'igice cya 12 ku murongo wa 1 n'uwa 2 nuruca turangiriza hama dusenga Imana. 8:13 haravuga ngo kuko namba mwitondera iby'akameremere kanyu ntimuzobura gupfa, ariko nimwica iby'umubiri ukora mubyicisha imwemu muzobaho. None ibi ngo twobikora gute? Abaroma 12:1-2 hakaca bitangira umuco havuga iby'ubugingo bushasha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'iby'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza iby'Imana igomba, nibyo byiza bishimwa bitunganye rwose. Dusenga Imana. Ndagushimiye Mesiya, ndagushimiye mucunguzi w'abari n'umubiri bose, ndagushimiye Mana watanze umwana wawe w'ikinege akadupfira ku musaraba akatuvira amaraso. Ndagushimira mwemu w'Imana nzima warungitswe mw'isi ngo uyobore ubwoko bwihaye Kristo kugira ngo ubwigishe ubugeze ku kumenya ukuri kandi ngo batahuze iby'icyaha n'iby'ukugororoka. Mana ugororotse, ndakwinginga uno munsi tuko turangiza kino cigwa ngo ushishishaka n'ubugombe bwawe ku bwoko bwawe. Satana maramari kugwe n'isoni, abadayimoni batsindwe, imwe mu mbizi neshwe. Uwo wese yumvise ino audio mw'izina rya Yesu Kristo ushitse shaka ryawe n'ubugombe bwawe kuri we, ni mw'izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Mwene data uri kuranyumviriza, nizere ko mu ntangamarara navuze ibitari bike, amajambo y'Imana nayo nsomye arahuye cyane kandi arasobanuye. Paulo arabivuga neza. Navuze ngo mu bansi batatu dufise, Satani, umubiri n'isi. Utugwanya numwe gusa ni Satani, akatugwaniriza mw'isi no mu mubiri. Ariko kandi nakubwiye ngo kugira ngo uneshe Satani neza rero manza uneshe umubiri wawe. Hama umaze kunesha umubiri ucutera n'intambuko uneshe isi. Umaze kunesha umubiri n'isi uzobufashe mpiri Satani, kuko byabyurizi byiwe byose uzoba wabinesheje ntazoronka guca. Mu cete cy'Abaroma igice cya 12 ku murongo wa 1 n'uwa 2 abisobanura neza. Ku gice cya 8:13 yavuze ngo nimba tugomba kubaho koko twice akameremere k'umubiri tukicisha iby'imwemu, tuzoba tunesheje umubiri. Kandi ni wamara kunesha umubiri, isi nayo kuko ikugeragereza mu mubiri nayo uzoba uyifashe mpiri. Mugabo ibintu ngo ntabwo bisobanutse cyane, aravuga ati humore nzobisobanura neza mu gice cya 12 ku murongo wa 1 n'uwa 2 abitangira isobanuro. Kugira ngo uneshe umubiri ngo uwutange kibi kimazi cyera kizima gihimbaye gishikaniwe uhoraho, uzoba ushoboye kunesha umubiri. Kandi ngo isi nayo kugira ngo uyineshe ntiwishushanye n'ibyayo, yamara uhinduke rwose uharanire kubana umutima musha kugira ngo umenye neza iby'Imana igomba, hama ubyitondere kuko ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye. Isi kugira ngo uyineshe witandukanye n'ibyayo, ntiwishushanye n'iby'iki gihe. Iri terambere hasigaye hari ibipodozi bigezweho, abigeme muranyumva n'abakenyezi, ibipodozi bigezweho, guhindura imishatsi, guhindura inkoba, imyambarire ngo niterambere. Imana idufashe cyane gose. Abigeme n'abagore basigaye bambara nk'abagabo ngo n'amajambere, ngo ni egalite. Bavyita gute burya? Ngo ni gender equality. Imana idufashe cyane gose. Mukishushanya n'iby'iki gihe, bene data muzosa n'isi kandi muse n'abisi kandi muzorimbukana nayo, ariko ngo mwitandukanye nabyo, yamara muharanire kubana imitima misha ngo mumenye iby'Imana igomba, ngo nibyo byiza bishimwa gose kandi bitunganye. Imibiri yanyu nayo ngo muyitange ribishikanwa. Umubiri washikaniwe uhoraho ukaba ikimazi cyera. Uwo mubiri ntabwo ukora iby'ubushakanyi, ntabwo ukora iby'uguhumana. Nibyo rya jambo Yesu yavuga ngo mukundishe uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose n'ubugingo bwanyu bwose. Ibi bintu ni wabikora, umubiri wawe uzoba wawutanze kera, wabaye ishikanwa ry'uhoraho. Ibyo uzavuga ishakanwa kawe bizubahisha Imana. Ibyo uzakoresha amaboko yawe n'ibiganza byawe bizohimbaza Imana. Ibyo uzakoresha ibirenge byawe n'amaguru yawe mu kugenda aho uzogenda hose uzoba ugiye guhisha icuburo n'ishimwe Imana. Mu vyiyumviro byawe, mu bwenge bwawe, mu ngabire zawe wahawe no mu mpano zawe, ibyo uzokora byose bizohesha icubahiro Imana yawe.
byose biza bikuganira muri rya bango ryo kwiyanka no kwiheba, ugasigara ukunda Kristo Yesu n'ibyiwe byose, wowe n'ibyawe byose ukabiheba, hamukuzura mpwemu. Ikibanza mpwemu yera niwe ashobora kugushoboza kunesha iby'isi byose. Kandi Yesu Kristo aravuga ngo muzohabwa ububasha bwo kurushingira intahe mpwemu yera niyabazako, muzoba ibyabona byo kurushingira intahe guhera i Yerusalemu kugeza mu mpera zine z'isi. Ntushobora kuronka mpwemu yera utaratandukana n'icyaha. Ntushobora gutandukana n'icyaha ukiboshwe na kameremere k'umubiri. Ntushobora kuboka kuri kameremere k'umubiri utariyanka ngo wihebere Kristo Yesu. Gutyo umaze gutandukana n'ikigo cyaha cyose, Yesu aguhe mpwemu wiwe yera, hamuya kuyobore kandi agushoboze. Raba rero aho biriko birananiranira mu bugingo bwawe, igituma waba mu buzima bwo kuneshwa n'icyaha, umubiri utarawunesha. Kandi ushobora kunesha umubiri udafise mpwemu ngo agushoboze kugwanya kameremere k'umubiri, kuko ngo yamajwe aniganira mu muntu ijwi rya kameremere n'ijwi rya mpwemu yera. Ntushobora kumvira ijwi rya mpwemu mu gihe ugazwa na kameremere. Ugazwa na kameremere akora ibya kameremere, ariko ugazwa na mpwemu akora ibya mpwemu. None mpwemu azokuganza gute kandi utaramuha ikibanza? Kandi uzoha ikibanza mpwemu gute kandi ukiboshwe na kameremere? Manzi uneshe umubiri, uwushingira karimbi, wakire Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi, uwuniganire iby'imwemu aba aribyo ushira ku mutima, wicishe kameremere k'umubiri imwemu ngo ubone kubaho, hama witange ubikimazi gishikaniwe Uhoraho. Iki naco kumburenga ngo ni ikigwa cyo kwagura cyane, ariko ndakirangirije ko nk'ikigwa kimwe mu vyigwa ndwi, tuzokigaruka ko uwundi munsi. Kumbure kibi cigwa c'indwi yose ni gute umuntu yonesha icyaha, kizoza kibe ikigwa c'indwi yose, kumbure tucige ko byimbitse. Ariko kuri uno munsi wakire bino bikeya nko Imana ashoje kugusigira, wige ibanga ry'ukwiyanka no kwiheba, hama wige kumvira mwemu yera, umuhe ikibanza mu mutima ngo akugaba kuganze, hama ugwane urugamba rukomeye, uneshe umubiri wawe, uneshe n'isi. Niwamara kunesha umubiri n'isi, Satani ntazoguca. Yesu azoba yakwigaruriye, yakwiganziye, niwe azokugwanira mu ntambara zose. Kristo Yesu abampera umugisha. Pfukama dusenge. Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nuzwe n'amaraso yawe. Turashobora kuba tumaranye iminsi myinshi guhera mu ntangamarara ya kino kigwa kugeza no munsi turangije ivyigwa byose ndwi, canke mbere ukaba wumvise ino audio ya nyuma gusa. Ariko ndagoma ngo tubane muri no sengesho ryo kurangiza. Ubuzima bwo gucumura benshi babubayemo kandi araba Kristo. N'abatari mu byaha, hari ibyaha biriko birabarondera bigomba kubanesha. Imana irabwira Kayini ngo Kayini, ndabona wigiriwe, ngo be maso, icyaha kiri ku rugi niwe kirondera, mugabo kwiye kukinesha. Si byiza ko umukristo akora icyaha, si byiza ko umukristo acumura. Nimba utarakira agakiza, pfukama dufashanye gusenga Imana, ariko ukaba ugomba kwakira agakiza, ukaba wahisemwo undondere ndagufasha kugira ngo byose bigende neza. Inimero ndazitanga iminsi yose mu mpera y'ikiganiro. Niba wari warasubiye inyuma ukava mu gakiza ukaja mu buzima bwo gukora ibyaha, pfukama nawe dusenge. Ariko kandi inyuma y'ino audio urangije kuyumviriza, undondere nawe dufashanye. Nimba uri mu gakiza naho ariko ukaba uri mu ntambara zigomba kuguta mu byaha, pfukama nawe dusengere hamwe. Ariko kandi nimba ukeneye ubufasha bw'impanuro n'amasengesho, inimero ndazitanga, uze kundondera dufashanye gusenga. Dusenge Imana. Ndagushimiye Imana ugira neza, ndagukengurukiye cyane gose kushikije data uja rukundo ubugombe bwawe. Ikigo cyaratunganijwe guhera ku munsi wa mbere, none tugeze ku munsi ugira ndwi. Wakoresheje umushumba wawe Mana mu bitari bikeya, kandi waganiriye n'ubwoko bwawe muri byinshi. Ndagushimiye rero mwami Imana ku kuntu wagaragaje imbabazi zawe, ingene wahanuriye ubwoko bwawe Imana gutandukana n'icyitwa icyaha no kukireka, ingene wahamagariye ubwoko bwawe kwera no gutungana no kwirinda. None mu izina rya Yesu Kristo ndagomba icyari gisigaye abana bawe batashoboye kumenya kugeza no mango, mwemu wawe yera Mana gitsimbataze muri bo, akibigishe, agishire mu bwenge bwabo no mu mitima yabo. Uhoraho, umwe wese ariko rumviriza, umwe wese
wese mwamahari mu bwoko bwawe, guhera kuri uno mwigeme n'uyu musore n'uyu mushingantahe n'uyu kenyezi bariko bumviriza mana audio y'uno munsi, kugenda ku bwoko bwawe bwose mu mpande zine z'isi, abantu batahura icyaha icarico kandi bagitinye, bakizinuke, bagihunge. Mana ugororotse, bakora ibihimbaye n'ibigororotse, kandi bageze mu magurushwa n'amageragezwa bihangane basenge. Sabiye inkomezi abadendebukiwe mw'izina rya Yesu Kristo ngo bambare inkomezi n'ibigwanishwa vya mwemu. Sabiye mwami Mana gakiza gashitse kubakuvuyeko, bagaruke mu gakiza, bihane kandi bihanire kureka. Mbere nsabiye no kubohoka kubari mu ngoyi no mu byaha by'uburyo butandukanye batarakira gakiza, uyu munsi bumve gutsindwa mu mitima yabo, bakire Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi, bakizwe. Ishengero ryawe mwami Mana urihezagire, guhera mu bakoze kugeza mwami Mana mu bakristo Mana, guhera data uja rukundo mu bungere b'amashengero kugeza data uja rukundo mu bakristo. Uhora utange mwemu arushizeho kuburira ubwoko bwawe, kandi reka ubutumwa bwiza bw'ubwami buvugwe mu nkomezi no mu bushobozi. Mana imitima ya bose ikumenye kandi kubahe kandi gusenge kandi kubahisha. Urakoze kuri Imana igira neza. Saba imbabazi n'ikigongo bose batsindwa mwami Mana mu bugingo bwabo, batsinzwe n'ibyaha, bafise ibibagiriza n'ibibarega. Mana ngo ubibuke kandi ubagirire neza, hamubongere intege n'inkomezi, ubambike ubushobozi n'ububasha n'ibigwanishwa, guhera nanone Mana bame bagwana banesha. Hamashishikara kwiyerekana mu biganiro byose Mana bigiye kuzakurikira, kandi abakozi bayeho bari mu mpande zine z'isi Mana nutwuzuza ubushobozi n'ububasha. Abakozi baye Mana aho dukwiragiye mu mpande zine z'isi, uko waduhamagaye mu mihamagaro Mana itandukanye, nutwuzuze mwemu, utwuzuze ubushobozi, utwuzuze ububasha, kandi uduhe ubushizi bw'abanga, tuvuga iby'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ataguhisha cyangwa uguhishira, atagukebereza iburyo cyangwa ibumoso, dutumbereze ku ntumbero y'ubutumwa bwiza, kugira ngo Mana imitima itarakumenye ikumenye, iyakuvuye ko ikugaruke ko, iyikuri ko mwami Mana ikugume ko yizeye, kugeza kuri wa munsi Satana azamaramara kugwe n'isoni, ariko ishengero ryose ribi rya Kristo yarikoye amaraso yiwe. Ni mw'izina rya Yesu Kristo misabye nizera, amen. Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp cyangwa mu magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kwiragiza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza, ukifuza ko buzokoma bugushikira inbox iminsi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu byaha, ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira kuri nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko, uko buca nuko bwira mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo, uhora Imana arushizeho kubongera intege n'inkomezi, kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsebo kuri wa munsi, naho butaha muzigamwe cyane. Tukaja